Ubushikiranganji bwanyu nibwo bushikiranganji bwo kurondera itunga. Iyo tuba tuvyita uko nyene tuti ubushikiranganji bwo kurondera itunga kugira turibuze duce tubabaza igituma twaribuze. N'ubundi nibaza ko arico shimikiro hamwe tubaza tuti rero nimutubwire igituma. Kandi rero mu bushikiranganji wanyu usanga harimwo nk'abidodomba ngo Burundi ni bukene, ni haba harimwo ntaco azatubwira ubwo bukene iyo buva, kuko nimwe mujeje kurondera itunga. Ikindi cane cane dutegerezwa gutahura twese, dutahura yuko itunga riva mu mwimbu, hanyuma kandi ko mukumva yuko uburongozi bw'igihugu canke igihugu ntikirima, nticimbura, igihugu kirorohereza abantu kugira ngo bagwize umwimbu, kikongera kandi kikaraba ko muri abo bantu atawuca honyura agakano ku wundi, na cane cane ko nk'ibijanye n'itunga nta n'umuntu n'umwe atikunda, abashaka ko bijiwe. Mwebwe mugaca mumenya yuko ico mujejwe kuraba ko abenegihugu bose bariko barondera iryo tunga barirondera baciye mu nzira yo, kandi iryo tunga rikanaboneka. Rero twese turazi yuko ikimenyetso c'itunga ari amahera, nico navuga nti nico kimenyetso c'itunga umuntu aba afise. Mugabo urose amahera ata mwimbu wagize si ikimenyetso c'itunga, ahubwo ni ikimenyetso c'ubworo, kuko musanze turakunda kwihenda ngo nk'inyamahera. Umuntu yironkeye ivyo afungura akaronka haba akambara, abana bakiga, naho uwo mwima ayo mahera nta kibazo kihari, nta kibazo kiba kihari. Ingorane dukunda kugira mu gihugu cacu aho usanga nk'ubu ubinjizamwo umuntu wese, ngira ngo n'umwene gihugu hariya muri komine Gisagara bakamuca kumwigisha idolari, bagaca bavuga ko ari umworo ko atagira amadolari. Ico birafise imvo, niyo ituma tuba abakene. Ariko mumenye yuko amahera nico kimenyetso c'itunga umuntu aba afise. Mwebwe rero mujejwe gufasha kurondera iryo tunga. Maze imisi ndiko ndaraba nzunguruka ndaba igituma usanga turiko turavuga itunga ataryo, mugabo hari naho riba rihari ntitunarimenye. Nuko mu vyo nagiye ndaraba ku bindi bihugu vyose, umuntu adashobora ntashobora kuvuga ko afise itunga. Ni nk'uko mw'ikomine nimwaba ivyo mwimbura vyose bishorerwa muri iyo komine gusa, mwishorera, ntimushava ikomine yarateye imbere. Ikomine izotera imbere ari uko hagize amahera ava inyuma ya komine akinjira muri iyo komine. Iyi province izotera imbere ari uko hariho amahera avuye inyuma y'iprovince akinjira muri iyo province, kandi atari amahera y'imfashanyo, amahera abaje koko kubera umwimbu wabaye. N'igihugu rero niko kuko, n'igihugu nikizova giteye imbere ari ukuguma twishorera hoho. Ni nkuko ukura amahera mu kubafu yashira mu kuryo, none uzocuva ngo wateye imbere ko kuryo kurosa amahera kandi avuye mu kubafu. Nico rero dutegerezwa kumenya. Turiko turaraba twasanze mu Burundi iryo tunga ryacu riguma rizunguruka gutya muri twebwe nyene, nta namwe rija gushikaho. Mwarumvise ndiko ndabivuga, gushikaho bahemvye n'umufonctionnaire bakamuhemba amahera agakura kuri yo agatanga ikori, gushikaho duca twandika yuko ari inyungu twarose, rosette yavuye mu kigega, agenda bahemba umufonctionnaire aca atanga ikori kuri yayandi nyene, tugaca tubona ko ari amahera mashasha yinjira mu kigega. Murumva uko kwihenda twebwe nyene, twimbuye rosette, amahera yarasanzwe mu kigega abaye rosette. Ukazibona umudandaza yatsindiye isoko
uko yatsindira urusoko runini rw'amamiliyaridi ko ashoboye gutanga ikori miliyoni 100. Niwe mugwizatunga wa mbere, n'umutanga kori no bakwiye kuja imbere. Ayo mahera yari yavuye mu kigega nyene. Tugaca tuvuga ngo rosette. Ngere twihenda rero. Tumeze uko ntimugere ntava mwumvira ngo ivyo twifuza mu 2040 tuzobishikako. Aho uvuga ngo kubuza yuhemba abakozi hanyuma hagacaba umugira neza agaca avuga ngo ndaguhaye imfashanyo appui budgetaire ugaca bandika ngo rosette ko baguhaye appui budgetaire yo guhemba yo kugura imiduga yabo bakozi nyene bahembwa mu kigega ngo igihugu kizoduga amaja kitigera cimbura. Kuko twe twasanze harateye n'igihe umurundi wese ashaka kurya amahera yo mu kigega ca leta atanumwe ashaka kwimbura atanumwe ashaka gukora. Ico rero ni ikintu cazingamitse iterambere ryacu. Urumva umurundi ashaka kuba umuyaya, ashaka kuba umuboyi. Umuyaya wande wahembwe mu kigega ca leta, umuboyi wande wahembwe mu kigega ca leta. Ashaka kugura ibisi izotwara abantu, abo bantu bande bamwe bavuye ku kazi ka leta bahembwe, novuga ntarose ku mahera yo mu kigega ca leta. Gushikaho tuba abakomisiyoneri yose mugiye guharura amahera yose ni muri stoke imwe ikigega ca leta. Ntidushaka gutera imbere tumeze uko, dutegereza kurema itunga. Ivyo rero nimwe mubijejwe. Ese mujejwe kurema itunga? Nimwe mujejwe kurema itunga. Cetuma no munsi shaka ko tuvugana neza kuko urumva umuntu wese yishakira yava mu kigega. None mu kigega yinjirana yabavuye. Nkubu none ko dushaka kuja mu 2040 ruteye imbere tuzokoresha amahera avuye amaja. Ubushikiranganji bwanye nibwo butegeza kutwereka aho tuzoyakura. Nene uje kuroda amahera ihentuze mujejwe amahinguriro. None se guhingura rigani n'irivu turarihingura rikavamwe ibitego. Dufise amaminere duteza kuyahingura avemo ivyo dushora tuzana amahera. Dutegerezwa kugira amabarabara kugira ngo ibidandazwa bigende mu kiyaga. Tegerezwa kugira transport maritime kugira ibidandazwa bigende tuje kuzana amahera. Byose muza gusanga biri iwanyu. Ingenzi zitegerezwa kuzana amahera kuko turiko tugurisha Uburundi bwiza, Uburundi bwacu bwiza, igihugu bose batangarira. Barandaba iminsi yose uvuze ngo inama izibera Bujumbura bose bavuga ngo turavyemeye. Hajya n'amahera abayinjiye mu gihugu. Ingenzi kumva yuko ubu tujya dutabaye guhiga amahera nico catumye duhura. Hama mumbwire amayeri mufise numve nanje ninasanga ko mwibagiye ndabongerereze. Mugabo ndabwiye yuko no munsi twaje guhiga itunga ry'Uburundi kuko ni mwebwe muri jeje ni mwahora mwicaye rero cyane mubonye hari ubundi yoja kurirondera twaca tuvuga ubwo Ubushikiranganji naco butumariye tubufute tuce tuzana ubundi Ubushikiranganji twabonye buzozana iryo tunga. Mugabo ubu tugira dukure amaboko mu mpuzu. Nivyo turabizi nta muntu akorera igihugu atagikunda. Burya twebwe ingorane zindi tugira nuko umenga igihugu twaracibagiye. Tucibagiye wumva itunga rikujamwo ntiwumvira ija mu gihugu kandi ivyo nivyo. Burya nta ndongozi ya leta izoshobora guteza imbere igihugu itabanje gukunda igihugu imbere ya vyose. Kwiyumvira ubanze wiyumvirira igihugu imbere ko wiyumvira. Wewe uri umugenda uzopfa abana bawe bazosigara. None bazosigara beshwaho niki?
banza imbere ya byose wiyumvirire igihugu. Utaye kwiyumvirira igihugu uca utangura rero kumva uti nokora iki. Uburundi burafise, uriko wiyumvirira igihugu ntusubire kwiyumvira mu muryango. Iki ngoma ndakivuga iminsi yose kuko aho mboneye yuko umuntu akuburiye ku irembo iwe haba hatakiri iwabo, niho nagiye kubona Uburundi ntabwo tuzi, kandi ngirango namwe bihora bihatera isoni. Turibagisa n'umwavu niko novyita, nuvuga ntubuzi igihugu icari cyo. Ukabona ahantu abantu bakoraniye aha naho hari yarara hana kimwe abibona, ugashobora gufata amahera yawe ugaha umuntu wo gusukura agakura mu rugo ugaca uryoherwa rwose, kandi abirunze hajya ku irembo, abirunze hajya mu buserege ku irembo, kumva yuko uri yaretse kandi wamuhaye amahera. Zerekana kudakunda igihugu cyo gituma Rwanda babwira avant tout igihugu. None igihugu ikintu twemera kwigura ni kubera iki hageze kugikorera atavyo gusesa amaraso birimwo duca tuvyibagira. Mugabe cavyerekana ko no kucigura wase kugikubura wocigura, wase bitera ngo mashugwe wocigura. Imbere ya byose rero tubanze twumve igihugu nico kintu ca mbere. Indongozi niwe yiyumvirira igihugu, kaciyumvirira Uburundi. None indongozi niyo usanga iri kwiridoga Uburundi burakenye, aho uvuze uti mbemwe muri kumva ko Uburundi bukenye ni hehe vyapfiriye nterera kugira ngo uca guplanisha. Mugabo wicara uko nyene kacivuga ngo utashe hataranagera, ushitse saa 4 ku kazi utashe saa 5 gacivuga ko Burundi bukenye. Ni ikintu giteza kumenya ivyo ari byo, hanyuma mukamenya muti uburongozi bw'igihugu bujejwe kurongora. Mu Congereza bivuga neza ni civil servant. Urumva wewe uri umuserviteur, mugatwara hinduye duca twitwa les travailleurs, kandi twara ba serviteur na service public. Service public rero kuvuga iki? Uri serviteur, mugatwebwe twarahindukije duca twitwa les travailleurs. Les travailleurs, comme l'État est devenu employé, entrepreneur, qui donne de l'emploi. Alors que les services publics, c'est pour servir le peuple. Ibi biri mu bintu bituma tudashobora gutera imbere, parce que nous ne savons pas yuko twebwe turi les serviteurs, tukaca twita abakozi. Niho uzokumva kantu ngira ngo butwara gahevye ngo abakozi ngo bategeza kugira ibiganiro n'umukoresha. Abakozi ba leta bagaca bavuga ngo dutegereza kugira ibiganiro n'umukoresha. Umunsi umwe navuze nti okay, amasendika mwese slogan yanyu ibiganiro n'umukoresha. Okay, ubu rero nshaka ko turondera umukoresha tugirana ibiganiro. None ko naje ndi umukozi wa leta, nawe uri umukozi wa leta, mwese abakozi ba leta, none ko tutegeza kugiranira ibiganiro n'umukoresha, ngo rero turondere wa mukoresha tugiranira ibiganiro twebwe abakozi ba leta tugiranira ibiganiro n'umukoresha. Urumva ingene twahindukije igihugu ngo leta utanyongeye ndagira greve, nkuko umenga hari ahantu mwagize muti turavye bila. Muri entreprise baravuga ngo bila, turavye bila turakwiye kongerwa umushahara. Turavye bila mu leta rero mengeragira bila entrepreneur, tugaca ducurika ibintu. Twe turi muri service public, hanyuma twebwe tujejwe guserva abene gihugu. Nawe urimwo, wewe muguri mboneza ni ubona ivyokorwa. Nitwa tuvuze tuti kugira dutunge umwene gihugu wese ategerezwa kugira kantu yimbuye. None we ntoro umwene gihugu, nawe wimbuye iki kugira utajya karere? Ico rero ni ikintu ca mbere dutegereza kwama tuvuga. Twavuga tuti mbega igihugu cyacu kirashobora gushora. Seradiye igihugu ni abene gihugu twese duteranije turashobora gushora itunga twaremwe. C'est possible.
ntawe ukibaza ikibazo ugasubira iki kubera iki tuvuga ko dukenye. Twebwe mu Burundi kuvuga ko ukenye uvuga ngo nkenya amahera, aho kuvuga uti nkenya imfungurwa, ndakenya amazi, ndakenya uburaro, ndakenya impuzu, ndakenya amahera yo kugira iki, yo kujana kuri kontwari. Wabuze amahera kuja gusoroza naho bararuriye ucuvuga ngo ndakenye. Ko ufise voiture Corolla, hariho ubundi afise Jeep V8, ho ndapfuye kuko singira Jeep V8. Ubukene ni satisfaction no kudashobora gusatisfeza tebezwa. Nico gituma bama bavuga ngo umurimyi ngo niwe wa mbere w'umukene, bavuze nyarucari no murimyi, ngo umuntu w'umukene no murimyi. Alors que mu bindi bihugu umurimyi c'est le plus riche. Umurimyi umuntu yimbura niwe plus riche. Muzora umisiza mu byo mu ntara ya Bujumbura mu ngorane bashikirije ingorane y'ubutunzi rimwe. Byo bari mubizi aho bagushikiriza yuko ubutunzi bateye ingorane. Ingorane bafise subukene, ingorane bafise ubu bakambwira ubutunzi. Bati muri komine Mukike, ikomine yari yanyuma ikenye, none ubu ngo wa wundi yitwa umukene ubu samusangana 300 ku mufuka atacafisa yakoresha, ngo none abajene bace baheba kwiga mu fondamentale toda bande yaciduga ngo nta wiga afise umuriyoni, acabiruka ngo ubu naho tubufise itongo ngo ucuronka akazi amahera ukapishira ku mufuko. None ngo abana batagwegwe bakwiga n'ingorane. Nagiye igihaga naho baca bambwira ngo duhafise ingorane z'abakozi, ngo ugira ngo urahamagaye umuntu ukora bakabwira ngo naje size umukozi wanje nta mahera ya utayampaye, naje ndafise umukozi nkoresha. Burya hariho ibimenyetso biko birerekana yuko intambwe mu Burundi tugeze ko ari nini. Ubu niho naciye mbona harageze rero gukoresha amashini, harageze gukoresha amatracteur. None umurimyi ubu w'amaboko akubwiye ati utampaye 7,000 sinza. Tutavuga uti niko nakubwira ati nanje sinzi uwo mpemba 5. None cyaza gukorera ucuvuga utaha. Urero twese twamaze gufata intumbero yo gukora tawe gukoresha rero amatracteur. Umva nkaho tugeze kuri iyo phase. Rero tuvuze kubera iki tuba ko dukenye, nitubanze tuvuge ingene tworonka ivyo bintu byose tubuze. Igihugu muri rusangi kivuga ko gikenye kubera iki? Nuvuga ibintu rusangi nta bihari kubera iki tutabigira. Ibintu rusangi, amabarabara, amashure, amavuriro, umuyaga nk'ubukwiye. Rumve ivyo ni rusangi bitegeza kuronderwa n'igihugu. Kubera iki tutabigira? Kubera nta makori ariho n'amataxi. Kubera iki hatagira amakori n'amataxi? Kubera Ubushikiranganji bw'ubudandaje n'amahinguriro butari ku kivi. Sheniko ncandabivuga. None si bajeje kuyazanira mu gihugu. Abene gihugu bimbuye baca bashora bagatanga amakori, hanyuma ayo makori niyaceje gukora ivyo bintu. Iyo rero mubonye ivyo bintu ibarabara ribuze, muce mumenya yuko abene gihugu ntaco bahaye amaboko, ntibahinguye bimwe Imana yaturemera. None rero ivyo byose tuca tubirondera tuti none abene gihugu bazokora gute? Bazokora tubaburabuza. Uvuze ngo ngira ngo jengira na rosi soko yo ku export iki agacamara ukwezi kose mutaramuha urupapuro. None uko kwezi amahera yoje araza kubera iki mwamwe urupapuro. Hariho igihe mbere muvuga ngo ntimumuha urupapuro, hariho uwo turindiriye, ibi bizokorwa na naka ntaraza turacamurindiriye, ntimumuha urupapuro. None amahera bayinjiye
uvuze uti wowe ntiwinjiza ibintu ndabiboshe muguyu wowe winjiza tuzoba y'amahera zoyinjiye nawe ntimuhora mubigira nawe ntibihora biba kavuga wowe ntiwinjiza ibintu wewe gumi mwabibonye ko none nabitibone nabibonye aho uvuga ko iki atari cyo iwawe nyene uri kuragikoresha wewe nyene iwawe uri kuragikoresha ugaca ugenda nkavuga ntereka ndabahana ndabe ko bidasa ngasanga birasa sanga birasa mu gukanka wewe ntiwinjiza numva iyo nzigo uri umu serviteur des citoyens ugaca ugira inzigo nk'iyi ngo naka yarinjije ibi bicuruzwa ntibizosohoka ibi ujya adahejeje asubire kuja kurangura ibindi ahejeje kudandaza ugacuva ngo namwe nimusohore igihugu ngaho mwamucisha kizotera imbere gute tuzoshikayo gute hariho amakosa umuntu akora ntamenye ko ari amakosa ucereje dossier y'umudandaza isaha imwe n'amahera iyo saha ayo mahera ntiyinjiye ucereje umuntu tubanze tumenye rero ivyo tujeje ujeje ingenzi ukamudekuraja acabwira abandi uhejeje kumudekuraja acabwira abandi ntimwirirwe muragenda hariya ni mu muriro udahera kubera iki tiwamare servi uyu ivyo bintu biba nko ya aeroport barabizi ku ma frontiere barabizi ingenzi ngene tuzibuza kuza twebwe nyene kandi twategerezwa kuzigira hajya tuba duhomvye mwumve rero ko igihugu gihomvye ngari gihe mpanimbe mbe umunsi igihugu kizogira zero mbega bizogenda kandi ico kibazo naba nakibajije none gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe nivyo bafite nivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri 0 francs izogenda gute tuzoca duhunga twese duzohungira aha murumva iyi peuple yose ihunze murumva rampleur saba muri Bibiliya murabe abahunze gere byagenda neba Yakobo ntibomowe n'inzara ntibacabaca bene Israeli ntibomowe none n'inzara baratomvye afayite baca bakoma murongo baca baja imyaka amajana n'amajana ngira ngo nuno munsi ntibarakira iyo ngwara kubera baciye aba nk'abanyamahanga ntibigera batera imbere amasoko rero yitunga ndazi nimwe ba mbere muyazi habuze iki kugira ngo Uburundi butunge habuze iki nishakira bibuze gusa kugira duhangane navyo mwava mubwira ngo bisa umutahe nta mutahe tugira ninda yabwiye batamutahe tugira naho nyene nimwavuga ko kuko abene gihugu nabaje kubera iki wori umukene aho wagira iki byo kwagira bisa umutahe nawe namwe ku gihugu muza kuvuga ngo bisa umutahe ntawo dufise igihugu gifise incabwenge nka mwebwe gifisa imihede mutafise incabwenge vraiment igihugu gifise incabwenge gacha yigira resource naturelle abakene umutahe wundi witwa ngo